Reka nsubire ndagwaye ikaze nshuti munywanyi wacu ndagwaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV muherereye irya nino ku biganiro y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwaye ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaha ikaze muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba nuko musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Ni nyuma yuko hahejeje iminsi itari mike hibonekeje ibikorwa bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega bwoba bugira busambuke, ariko inama yahuje ibihangange mu gihugu c'u Burundi yoba igiye gutora umuco wo kuvyerekeranye n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Inyishu ni yihereka tuyibashitse ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Nyuma y'idokere yarungikiwe mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yarungikiwe irungitswe n'umukuru w'igihugu. Biravugwa ko umushikiranganje wa mbere yaciye yanka kuyishirako umukono. Iyo dokere yari bogoza General Prime Niyongabo mu mabanga. Aka kanya bivurwa ko kuri ubu ngubu Gervais Ndirakobuca yanse gushirako umukono kuri iyo dokere. Nyuma yuko umukuru w'igihugu yasabaga ko General Prime Niyongabo yosubirizwa na Keri Nkurunziza umuhungu w'umuhisi Petro Nkurunziza. Gervais Ndirakobuca mu nyishu yatanze no munsiguro yarungikiye umukuru w'igihugu yasiguye ko Keri Nkurunziza toshobora gutwara igisirikare canke kurongora igisirikare c'u Burundi na cane ko akiri umwana muto. Igihugu kirakeneye abantu bafise ubuhinga vyerekeranye na politike na gisirikare. Ivyo vyose umushikiranganje wa mbere yabishikirije ku iketi yarungikiye umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yaje kudushikira. Nyuma yaho amasaha maceyi niho humvikanye ko General Prime Niyongabo yabonanye n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Bamwe mu bagendanira umwe mu bihangange biri ngaha kuri ubu ngubu yoba ari General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atashimye ko tuvuga amazina yabo arungitse amakuru akomeye cyane. Biravugwa ko iyo nama yahuje ibi bihangange bibiri yari iriko ivyari ku murongo w'ivyigwa vyari ibintu bikurikira. Havugwaga ku bijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bagiranaga ibiganiro ku bijanye n'ibiriko biraba mu bijanye no gukura General Prime Niyongabo mu mabanga. Umwanzuro wafashwe n'ibi bihangange nuko basavye umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gutwara u Burundi neza kandi mu buryo bukwiye, bitaba ivyo agatembagazwa ku rwego rw'inguvu za gisirikare. Ibi vyari ibiganiro vyariko birabera ahantu hakomeye cyane mu hoteli iri mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru akomeye cyane yaje kudushikira nuko ibindi vyavuzwe ari uko umukuru w'igihugu yatanga itegeko General Alain Guillaume Bunyoni n'umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi akidegembye. Na cane ko babona ko General Alain Guillaume Bunyoni ari umuhinga mu vyerekeranye na politike. Bagasigura ko kuva General Alain Guillaume Bunyoni yapfungwa kuri ubu ngubu ibijanye n'uburongozi bw'igihugu hari ibintu bihejeje kunonekara cane. Amakuru akomeye cyane yaje kudushikira nuko igisoda c'u Burundi coba kigiye gushirako inguvu mu bijanye no gutembagaza ubutegetsi nyuma yuko nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye adashize mu ngiro ibi bihangange vyashize ko umukono. Turaza kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane yaje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Turaza kuvyumviriza mu idonido ry'ayo makuru twabateguriye. Bikaba mu nyuma z'uko ari nandi makuru akomeye cyane avuga ko Leonidas Atongimana avuga ko Uburundi buri mu kaga kubera uwo burongoye ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye atabushobozi afise bwo kurongora no gutwara abarundi. Hari n'ayandi makuru turi buze kugaruka ko mwidonido ko Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo ni wagiye gusubirira Perezida Evariste Ndayishimiye mu burongozi bwa EAC. Inyuma yuko bibonetse ko kuri uwo mukuru w'igihugu ataco ashoboye ibintu vya bihejeje gukomera cyane.
hari inama igiye kuba kandi biravugwa ko General Prime Niyongabo n'ibindi bihangange bizoca bikora akantu gakomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Turavyumviriza muri aya makuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazu ujyana nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Reka amakuru yacu tugaruke tuyatangurira ku makuru akomeye cyane ayejeje kudushikira. Nkuko twabibabwiye mu funyufunyo, reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cyacu Burundi. Ni nyuma yuko umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye uzoshirwa mu ngiro nyuma yuko umukuru w'igihugu azoba afashe urugendo yerekeza muri Tanzania. Amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira turayabashitsa ko yose ido ni muri uku kwezi kwa Munyonyo niho hategekanijwe inama izohuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Bikaba bitegekanijwe ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asubirizwa n'uburongozi bwa EAC na President Salva Kiir wa Sudani y'Epfo. Ni nyuma yaho President Ndayishimiye ikiringo ciwe co kurongora uwo muryango kimurangiranye mu kwezi kwa Mukakaro uyu mwaka turimo. Bikaba binavugwa ko kuri ubu ngubu nyuma yuko iki kiringo ciwe kirangira, bivugwa ko abahinga mu vyerekeranye na politike batomora ko ataco yashikirije kuri EAC. Hari amakuru akomeye cyane nkuko dukesha iyi nkuru ikimenyesha makuru de East Africa co mu gihugu ca Kenya. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu bigize EAC izabera mu gihugu ca Tanzania ku magenekerezo ya 2023 gushika ku ya 2024 umwaka wa 2023. Biravugwa ko iki gihe ariho General Prime Niyongabo n'ibindi bihanganye bizoba bitanguye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Kudeta yoba izatangazwa kuri iryo genekerezo. Kubwa amasoko yacu ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Bikaba bitegekanijwe kandi ko abo bakuru b'ibihugu vya EAC bazoganira ku bijanye n'ihindagurika ry'ikirere ndetse n'ibijanye n'irwiza ry'ibipfungurwa. Ariko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko urugendo umukuru w'igihugu ariko arasabwa kuba atazojayo. Ni nyuma yuko hibonekeje amakuru akomeye cyane turonse ko umukuru w'igihugu yozagandagurwa nyuma yuko ashitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. President Kiir agiye kurongora EAC mu gihe uyu muryango usanzwe urimwo uca mu ngorane z'umutekano muke muri Afrika. Aha twavuga nk'intambara zimaze igihe zibica bigacika mu buseruko bwa Kongo, aho umuhari wa M23 uriko urarwana n'igihugu c'u Burundi. Ubwo n'abasirikare b'u Burundi barungitswe gufashanya n'igisirikare ca FARDC n'insoresore bita Wazalendo. Kuri ubu ngubu ni nyuma yuko Kongo iriko iraterwa kandi uwo muhari ukaba uriko wigarurira ibice bitandukanye muri iyo ntara ya Kivu y'Uburaruko. Umuryango wa EAC ukaba wagiye urafasha harimwo no kurungika zimwe mu nteko zawo kugira ngo hatorerwe inyishu ku kibazo c'uwo mutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo. Ariko bigaragara ko ubwo bwigoro nanone bwose bwa EAC atakiriko kiravamo. Ni nyuma yuko igihugu c'u Burundi carungitseyo abasirikare batari muri uwo muryango. Hari amakuru akomeye cyane yeje kudushikira. Murazi ko hari amakambi 4 yarungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo batajanywe no gufashanya na EAC, ahubwo bariko barafashanya na FARDC. Byari kubwumvikane bw'umukuru w'igihugu cyacu Burundi President Evariste Ndayishimiye na President Felix Antoine Tshisekedi muri Kongo. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko ivyo vyose bitozoteba, turategereje ibizokurikira kuri uyu mugambi. Amakuru akomeye cyane none aje kudushikira nyuma yuko hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni nyuma yuko mu kiganiro umuntu umwe mu begereye dosiye ikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi ajeje kudushitsa ko amakuru akomeye cyane. Leonidas Atungimana arongoye umugambwe PPD agira ijambo, akaba ndetse yahoze ari mu bicocoro vya CNDD-FDD mu mugambwe. Ariko avuga ko igihugu c'u Burundi kiri mu bihe vy'akaga kubera uwikirongoye iki gihe ari we President Evariste Ndayishimiye atabushobozi afise bwo kurongora abarundi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira. Ibi yahora bivuga ku buhinga ngurukana bumenyi butandukanye, none yongeye gusubiramwo aya majambo. Hatungimana akavuga ko afatiye ku kuntu we na bagenzi be
bamye bazi Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umuntu atazi gufata ingingo ikomeye cyane, umunyabwoba ndetse akavuga amajambo menshi maze ibihe bigaherera ngaho ataco akoze. Yatanguye avuga ati jewe hamwe n'abo turi kumwe bo muri PPD iri jambo uko twamye tuvuga ko nta kintu na gitoyi ciza co kurongora igihugu neza twari twiteze kuri Evariste Ndayishimiye. Mbere twaranatangaje tunavuga ko ikibazo nyamukuru kiri Evariste Ndayishimiye ari uko atashobora kurongora, atabushobozi afise bwo kurongora igihugu c'u Burundi n'abarundi. Twebwe twari dusanzwe tumuzi nk'umuntu adafata ingingo, ahubwo twamubonamwo ikintu c'umunyabwoba wo kuvuga amajambo menshi hanyuma ibintu bigaherera ngaho. Mu gufata ingingo ntafate ingingo kandi akibera ngaho. Umukuru w'igihugu rero adashobora gufata ingingo, umukuru w'igihugu arushisha amajambo abantu avuga ivyo basanzwe bazi aho bititorerwa inyishu. Twebwe twavuga ko uyu muntu atakizovamwo, ahubwo Uburundi buzoja mu kaga. Vyari byitezwe nk'uko tubishikiriza kuri imbonesha kuri yacu yanyu ya Burundi News TV. Ivyo ari vyo vyose twebwe ku myanya itandukanye kandi ku myaka 3 iheze dutegereza uburongozi bwa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, turushirizaho kugirira impuhwe Uburundi kuko turavuga ko Uburundi buri mu kaga. Niko Leonidas Hatungimana yashikirije iyi mbonesha kuri yacu n'abamenyesha makuru bacu bayikorako. Leonidas Hatungimana akaba yashibikirije kuri uyu w'Imana uheze hari ku igenekerezo rya 19 Munyonyi umwaka wa 2023 aho yagiranaga ikiganiro n'umumenyesha makuru wacu, aho yari mu butumire muri iki kiganiro. Ico kiganiro kikaba cyariko kirabira hamwe aho Burundi neza buriko buragana ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Bikaba bivurwa ko Uburundi bwoba buri mu mazi abira nyuma y'ibiriko biraba ku murongozi wabwo, aho ariko aribonekeza mu migambi ikomeye cyane yo kurungika abana b'u Burundi bakaja kugandagurirwa mu ntambara batazi ico isobanuye. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko ibi vyose vyoba bigiye gukorwa na General Prime Niyongabo n'ibindi bihanganye, ariko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ava mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Nta makuru adahumuriza ku bakunzi b'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru ava mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yemeza ko Evariste Ndayishimiye yoba agira atanga imihoho nyuma y'uko hari amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira turi buze kugaruka ko mw'idonido ry'amakuru yacu aza. Bikaba mu nyuma z'uko kandi nanone hibonekeje umugambi ukomeye cyane wo kurungika abasirikare ku bwumvikane bw'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hamwe n'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Felix Tshisekedi. Ayandi makuru akomeye cyane nuko leta y'u Burundi iriko irakoresha amafaranga ariko agakoreshwa n'ibihangange. Abategetsi bo mu burongozi bw'u Burundi bariko barakoresha amafaranga yadandajwe abasirikare b'u Burundi. Kuri ubu ibiziga bitari bikeyi n'ivyo biriko birarungikwa mu bimodokari vy'intambara bigashikanwa nga mu gihugu c'u Burundi. Kubwa amasoko yacu mu gisirikare vyo bihejeje gukomera cyane, harabura gakeyi kugira ngo igisirikare gitanguze intambara ku mukuru w'igihugu n'abagize uruhara mu bijanye no kumvikana hamwe na Felix Antoine Tshisekedi. Nkuko twabibabwiye mu funyo amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi, inama yari yahuje ibihangange mu gihugu c'u Burundi harimo General Prime Niyongabo na Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi. Mu kiganiro ibihangange vyompi vyahuriye ko kandi vyaganiriye kuri ubu ngubu vyari ku murongo w'ivyigwa. Nkuko twabibabwiye mu funyo twababwiye amakuru akomeye cyane ajanye yuko umukuru w'igihugu akwiye gutanga imihoho nyuma yuko adashoboye kurongora igihugu c'u Burundi. Vyoba bitabaye ivyo hagakoreshwa inguvu za gisirikare. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ivyo vyose vyabaye nyuma yuko yanse gushira umukono ku idokere ikura General Prime Niyongabo mu mabanga, nyuma yuko umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene yasabaga ko umushikiranganje wa mbere ashira umukono kuri iyo dokere General Prime Niyongabo agasubirirwa na Keri Nkurunziza umungu muhisi Petro Nkurunziza. Amakuru akomeye cyane ivyo ntivyatevye nuko General Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi yaciye yanka kubishirako umukono. Yarahiye ararengwa ko atazoshira umukono ku idokere ibogoza General Prime Niyongabo mu burongozi bw'u Burundi.
Amakuru akomeye cyane adushikira nuko Gervais Ndirakobuca yaciye ahura na General Prime Niyongabo bagirana umubonano ukomeye cyane. Bikavurwa ko ivyari ku murongo w'ivyigwa bikomeye cyane kandi bihejeje kubangamira ubutegetsi bw'u Burundi. Ni nyuma yuko bamwe mu bihangange bitandukanye mu gihugu c'u Burundi bahejeje gufatirwa ingingo ikomeye cyane n'ibi bihangange. Ivyari ku murongo w'ivyigwa mu nama yari yahuje General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca vyagiraga biti: Umukuru w'igihugu nyenecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye turamusavye gupfungura General Guillaume Bunyoni canke akakubaho yidegembye. Operation yo kugandagura General Guillaume Bunyoni gacihagarara. Ivyo ni ivyavuzwe na General Prime Niyongabo. Na cane ko agaragaza ko kuva General Guillaume Bunyoni yapfungwa kuri ubu ibijanye no kurongora igihugu c'u Burundi bejeje gutosekara. Ubutunzi n'ibindi bitandukanye nubwo yagirirwa n'icaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ariko kuri ubu ngo ibintu vyarahejeje gukomera cyane. Biravugwa ko General Guillaume Bunyoni ari umuhinga mu bijanye no gutwara u Burundi kandi bugatera imbere kazoza yavyo ugashika kwiterambere. Hari amakuru akomeye cyane mu bindi baganiriye ko umukuru w'igihugu aragomba gutanga imihoho canke agatwara u Burundi nk'uko ibi bihangange bibishaka. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira yandi aza. Bikaba mu nyuma z'uko nk'uko twabibabwiye ku igenekerezo rya 2023 hitezwe akantu mu gihugu c'u Burundi. Ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu kuri ubu ngubu vyaba bizoba vyayangaye. Ubutunzi bw'u Burundi, ibikorwa bitandukanye, inguvu z'igisirikare vyoba bigiye gushirwa ahagaragara kandi bigashirwa mu ngiro. Ni nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we nyene bivugwa ko ataco ashoboye mu gutunganiriza abene igihugu. Bikavugwa ko avuga ariko atagushira mu ngiro. Na cane ko bigaragazwa n'ibihangange bitandukanye vyoba ari ibiva mu mugambwe w'uko ubutegetsi wa CNDD-FDD n'ibiva mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi itandukanye iba irya nino. Bikavurwa ko umukuru w'igihugu nyenecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kugira ngo arongore u Burundi hari amabanga akomeye cyane n'amategeko akura mu gihugu ca Tanzania. Ivyo vyose birahejeje kudushikira kandi vyari ku murongo w'ivyigwa, turaza kubigaruka ko mu makuru yacu aza. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi twabanye muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Abamenyesha bakuru bacu bariko baratugirira amatoza, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye. Ntimuje kure, iyi ni Burundi News TV.